Reka tubaramutse cyane mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana Art Burundi, twongera tubaha n'ikaze kuri YouTube channel Art Burundi. Amwe rwose tubaze ko mumeze neza kandi mukomeye mushimana, na cyane cyane ko bisaba ko umuntu yiyegereza Imana kugira ngo ashobore kuba mu bihe byiza ndetse anagwanirirwe n'uhoraho. Ego twatumaze igihe kinini turako turavugana, miss yari irenganye ntihari mike, turako turayaga ku bintu bibaye bigiye bitandukanye. Uno musi rero tugiye kuyaga ntituje kuyaga ku by'intambara ndetse n'ibintu bitandukanye biriko biraba ku rubuga ku makuru ndetse ku mbuga z'intambara ku isi yose, nkuko bisanzwe, ariko nitogena turagicishijemwo muri Iran, Israeli ndetse na Amerika, imigwano ndetse ico bitwa kurasana birakomeza. Hama mu karere nako intambara y'akarere irikiraba, turavuga irikirahuza igihugu ca Congo n'umugwi w'iterabwoba wa M23, aho na cyane cyane naho nyene imigwano igikomeza itarahagarara nkuko vyateganijwe. Ibihano ku Rwanda byarafashwe ndetse habaho kwa visa kw'abategetsi bamwe bamwe yo kuba boja muri Amerika. Murumva ko niyo nayo makuru dufise muri aka karere kacu ndetse no kwisi yose. Turavuga n'ahantu habagiye hatandukanye ndetse ku bantu bari bamaze imisi nico twokwitwa akarema n'amafungo abagiye atandukanye. Nabo nyene ibintu bimeze neza, abahimbaje Pasika n'abatayihimbaje nabo nyene nibaze ko ibintu vyagenze neza mu mpande zose. Turavuga rero ku kintu abantu benshi baramaze imisi babona ndiko ndapostinga ibintu vy'imico n'akaranga ndetse by'u Burundi, na cyane cyane ku ndirimbo za kera, aho bamwe bibagiwe bino bintu. Ibi bintu by'imico n'akaranga ubu bigeze ku rwego ruteye imbere, aho na cyane hasigaye haba ico bitwa karaoke traditionnel, ico twokwitwa karaoke, aho habaho ico ama concert y'ibi bintu bijanye n'imico n'akaranga. Rero hariho umunsi twigeze kuba twatewe iteka turatumirwa na groupe twokwitwa Iningiti Band, yari ifise ico twokwitwa presentation y'indirimbo yabo bise Umukenyezi, gushira ku mugaragaro indirimbo yabo bise Umukenyezi. Ico gihe rero byari ibintu byiza cyane, aho hari ivyo birori vyatewe iteka n'ingero zose z'abantu, abasaza, abana bato, abajene, abamama n'abapapa bari mw'ico kibanza, aho na cyane cyane umugwi wa Burundi Film Academy, aho nabo nyene bari basidukanye n'iyonka. Hari abantu benshi bari batumiwe mu mice itandukanye, aho twabwira ko Art Burundi nayo nyene yari yatumiwe mu bandi. Ico gihe bikaba vyabereye kuri Centre Culturel aho bitwa mu Kigobe. Ivyo biro akaba ariho vyabereye, vyari ibintu vyiza cyane. Tuvuga ko rero biba ari ibintu novuga ko gituma ngarutse kugira ngo ndabivuge ko bino bintu ni ibintu kenshi abantu bibagiye ikintu bitwa imico n'akaranga, ico twokwitwa ivyese, ama poem. Ivyo bintu mu ishuri vyarabaho mu gihe ca kera, sinzi n'ubu ko bikibaho, ariko ubu byakoze ku rugero rw'uko twovuga ko ni igihe cy'imico n'akaranga. Ivyo bintu birakogwa kandi bigakogwa imisi itari mike. Ico gihe kwari kugira ngo abantu bamenye ko ivyo bintu bigikogwa. Rero ntumirire umuntu wese, umunyempano wese afise iyo mpano ayikomeze. Umuntu wese ari muco twokwitwa ingero zose, ibyo twokwitwa umusaza, ibyo twokwita umuyabaga, abajene. Ico gihe twarahabonye n'ibintu byo kuvuza ibikoresho traditionnel, imiduri, amakembe, sinzi uko bavyitwa, ko mbone ndaza kubibereka muri video kugira ngo mumenye ukuntu ivyo bintu vyagiye bikurikirana muri rusange. Rero iki nanje kubabwira ko harabaho ico twokwitwa imico n'akaranga. Kubavyibagiye, harabaho imigwi myinshi itataye ico kintu, ikibandanye igikoresha umuziki wa kera, ikibandanye igikoresha umuziki, ibikoresho vya kera, imiduri, amakembe n'ibindi n'imyironge vya kera bikogwa mu bintu vyacu, bikogwa n'amaboko yacu mu Kirundi, kandi atana kamwe vyagiye bija. Ndavuga rero ati abajene
kugira ngo Uburundi bwacu bugumane ishusho ya kera, kugira ngo Uburundi bwacu ntibutakaze akaranga, kugira ngo Uburundi bwacu bijya bintu byacu vya kera ntibigenda akagirire, ahubwo dufate tubishire ku rwego novuga ku gihugu, tubishire ku rwego rw'isi yose, abantu bamenye ko ibi bintu bikorwa, ku buryo umuzungu nawe nyene abonye bijya bintu buryo bivuzwa, nawe nyene yumve araryohewe, bimukuri yari aze arico kimuzanye. Muri rusange nivyo rero, ntumirire umuntu wese ashoboye kuba yobivuza abisimbataze, abinagure, ndetse abishire ku rwego no kwitwa rwiza cyane gusumba ubwo biriko. Rero nongera nshimira abantu bose rero bashishikara gukurikirana Arc Burundi. Muri rusange turabandanya n'ibiganiro kombore nkuko bisanzwe, uno munsi canke ejo turongera kubandanya n'ibiganiro bivugwa ku makuru y'intambara ndetse kw'isi yose, ndababwira uko ibintu biriko birakurikirana muri Irani, muri Israel n'ahandi, n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye birabandanya kuri Arc Burundi. Mukomeze rero guhezagirwa hanini n'ivyo narinje kugira ngo tuyage ko muri rusange abari mu mihingo itandukanye mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro, na cyane ko bisaba kunagura, na cyane umuntu wese ahari amenye igihe turimo nico twimirije, ndetse tumenye ko turi mu bihe byo kunyaruka ndetse tujana n'ibihe muri rusange. Nuko rero nongera nipfuriza uno munsi n'umunsi w'agakonji, niko no bivuga, aho hari ico twibuka umunsi President Cyprien Ntaryamira yasinziriye ukuboko kw'abagabo, na cyane mu gihe cya kera. Muramuzi President yakunda kuvuga ati discipline mu ndege, discipline mu ntwaramiheto, discipline mu kazi, ariko tutaramenya impamvu yavuze iryo jambo, na cyane arico kintu tuza gusobanukirwa uno munsi ku bantu batakizi, tumenye mbe ni kubera iki yakunda kuvuga iryo jambo discipline. Nuko rero mukomeze guhezagirwa, mugira ibihe byiza, abari mu karuhuko mukomeze kuguhezagirwa, abatashoboye kuronka akaryo ko kugira ako karuhuko, abaza kuja kuri defini, na cyane mwese mukomeze kugira ibigisha n'imihezagiro. Turaza gusubirira mu biganiro biza gukurikira. Murakoze.